ashafasha dukure nyarenga ngiryo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka imirima n'ibidukikije Livestock n'ibihugu bihuza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Turabaha ikaze mu kiganiro inka imirima n'ibidukikije. Mu kiganiro cy'uyu munsi dushimikira ku nyigisho zahawe abafundi bava mu ntara zitandukanye ku bijanye no kwimisha inka ku rushinge. Turaza gutahura aho ico gikorwa cyo kwimisha ku rushinge kigeze mu gihugu cacu, twongere dutahure n'icabo bagiye gufasha mu iterambere ry'igihugu. Nagira ndabamenyeshe ko ntihenze n'ubwa mbere tuzoba dutunganije igikorwa nk'iki ku mahera ya leta. Twahora tubikora amahera tuyarondeye mwabo dusanzwe dufashanya. Mugabo kubera akamo kaborozi muvyumve neza, kubera akamo kaborozi n'umwitwarariko wa leta baremeye kuduha aya mahera kugira ngo n'imiburiburi ikomine yose mu makomine mashasha tuzobe dufiseyo umuntu akora ico gikorwa kandi agikora tuzi neza yuko atari umufyitirizi, sibyo? Tuzi yuko ariko aragikora kandi ku neza y'igihugu no ku neza y'aborozi no ku neza yiwe yapfebwe, sibyo? Rero nagira ndabasabe uyu mwanya ntimuze mupfishe ubusa, ntuzubapfe kubusa. Murumva ko leta iragize akigoro kugira ngo ibaronse ubumenyi, kugira ngo ubwo bumenyi mushobore kubukoresha mu kuramira aborozi. Gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015 imbuto twakoresha kugira twimishe ku rushinge zose twazikura hanze ibice 100% zapfa hanze. Mugabo nibaza yuko gushika uno munsi ibice bitari munsi ya 90% y'imbuto dukoresha turazikorera ngaha. Nibaza utwo duce tundi tubura ni ziryo usanga abandi bavuga bati tugomba tuzane ari ukeneye izindi mbuto akazikura hanze. Mugabo imbuto dukoresha zirya zose mubona ubu turazikorera ngaha mu ntuze mwa kino kigo. Nibaza yuko muzova hanavyone mwabibonye. Mugabo rero kuri aka kigoro nako leta yagize ibicishije muri iyi programme isanzwe ikurikiranira hafi iby'ubworozi n'amafi, ntibaze hagere kugira ntuze variwasi hanyuma tuvuye duti ngo twarigishije gusa. Oya, burya jewe sinyigisho nkeneye, ivyo biroroshe. Mugabo dukeneye umwimbu uzova mwazi no nyigisho, ivyo navyo tuzoyirabira ku ntuze ku rubuga. Aha rero nca ndabaha ikiringo ngira burya ni nk'amezi muvuye ngaha, inyuma y'amezi nk'atatu turashobora kuzomenya yuko muriko murabikora neza. Nagira nce nsaba kumbure abasanzwe bajejwe kino kigo kugira ngo na suivi y'abazoba babaye forme izigende neza, kugira ntituze turindire umwaka wose. Muzoce mukorana na equipe ndirabo veterinary na cane izo bazoba bakoreye ko ubwa mbere dukoresha ya makite do diagnostique rapide ku buryo dushobora kumenya yuko inyigisho bazoba baronse zizoba ziriko ziratanga umusaruro. Imbere yo gutangura izo nyigisho baratuganiriye ico biteze muri izo nyigisho. Inyigisho ni ikintu cyambere gikomeye kuko uravye na vision ya leta kandi swasana
rero twiteze neza yuko inyuma y'izi nyigisho yuko tugiye gushira mu ngiro ivyo dukuye ngaha na cyane cyane guhindura ingendo z'aborozi bijukire cyane cyane intumbero kwimisha ku rushinge. Muri izi nyigisho ndiko ndaronswa n'ikigo ca leta, nifuza ko nzosohoka mfise ubumenyi buri ku rugero rwo hejuru ku buryo nzoshobora gushikira bene gihugu nka bose bifuza kwimisha inka ku rushinge mfatiye ku nyigisho nzoba narose kugira ngo dushobore kuronka inyana z'amaraso meza y'ikizungu kugira ngo dushike kuri yambo n'akazoza dushobore kuronka inka zikamwa amata menshi ashoboka. Rero izi nyigisho tujemwo twitezwe kuzokura ubumenyi bukwiye ku bintu bijanye no kwimisha ku rushinge, kuko ubu nkaho mperereye jewe, aho mperereye impfizi irazimvye bimisha ku bihumbi 100, no kuvuga aborozi vraiment aho bigeze ubu aborozi batanga amahera menshi. Kandi rero akamaro kari jewe nzi koba kari muri insemination artificielle bwo kwimisha ku rushinge, akamaro nzi koba karimwo nuko havuka inyana nziza, hakavuka inka zikamwa amata menshi ku buryo umwimbu wohora uronka kuyimye ku ntuze ku mpfizi uba mwinshi gusumba. Sanzwe ndi mu veterinary wa zone imwe mu zigize zone Kiremba, zone Bugina. Ikintu niteze muri zino nyigisho zijanye no kwimisha ku rushinge inka, niteze yuko mu mpera za formation nzoba nshoboye gushira mu ngiro ubumenyi narose dore de théorique et pratique, kugira dufashe mu kugwiza ibitungwa vya kijambere, kubera uri kuraraba muri bino bihe ibitungwa vya kijambere si vyinshi mu gihugu, ni naho n'umwimbu ku kijanye n'amata uca wiyongera kubera tuba twarose ibitungwa vya kijambere vyavutse hakoreshejwe uburyo bw'ikizungu bwo kwimisha ku rushinge. Zirakenewe cyane kubera ubwo bumenyi si benshi babufise, twese ntabwo twari dufise. Twishimiye kuba twagiriwe ayo mahirwe yo kwisanga mu bariko barazirosa. Cyambere coco nuvuga yuko giye kumenya ingene bagira ingene bimisha ku rushinge, nahora ndavyumva canke narabiciye ku ishure mugabo nta pratique twakoze. Iyo ni avantage rovuga ati ndonse kuri jewe yuko ngiye kuvyikorera n'intoke ziwanje. Niteze ko nzova ngaha nawe mufundi akwiye agira insemination artificielle, nico niteze kuri formation. Umuyobozi ajejwe guteza imbere ibisata bitandukanye vyo mu bworozi aratubwira uko ivyo kwimisha ku rushinge vyifashe hano mu gihugu cacu. Aha turi mu kigo cyo kwiranda, aho gisanzwe dufise laboratoire idufasha guhingura imbuto z'inka. Twahereye ku nka muga tuko turatera imbere vuba cyane, tubasha dutandukira no guhingura imbuto z'ingurube. No kuvuga kuva mu 2014 niho novuga ko iki kigo cyatanguye gukora nyezi, naho cyari gifise ibikoresho mugabo ntabahinga cyari gifise. Twe tuhashika dusanga abatekinisiye atabumenyi bafise, turabaha ubumenyi. Mu 2015 turabandanya dufashwe mu mugongo n'amaproje n'amaprograma ya FIDA. Mu nyuma hava haraza ko n'amaproje n'amaprograma ya Banki Mondiale. Barabadufasha batuzana abahinga bavuye hanze, baratwigisha dukaburira ubwenge, naduca turabandanya twatangura gukora imbuto hanyene mu kigo caranda. Tumaze gutangura kuzikora, abanebe n'igihugu barazihurumbiye cyane kuko twa tugifisa amaraso meza yavuye hanze, amapurisa, amafrizone, amajerisi, bakavukisha inyana za kijambere. Mugabo tukaca tugira ingorane zo gushikana izo mbuto mu gihugu hagati. No nababa fundi twigisha ubwo buhinga bwo kwimisha ku rushinge, ugasanga bamwe nta nibikoresho bagira. Tugaca dusaba rero ko umwaka ukurikira dusaba muri ya maproje n'amaprograma ya FIDA canke ya Banki Mondiale ko batugurira ibikoresho kugira ngo tuhave tukaburira ubumenyi baba tekinisiye cyo tubaha ibikoresho. Baragiye baratwumvira rero barabituronsa. Mu 2020 no vuga ko rero twagiye kuri ritme ifadika, aho twatanguye gushinga ibigo
mu ntara zitandukanye z'igihugu ivyo twita amapure tugashirayo amakive yazo tibika imbuto tugashirayo n'amakive arimwo imbuto hama bakaza baraza kuza baratora imbuto hafi zibegereye ubu rero novuga ko vraiment muri rusange mu gihugu nka cose byari bene gihugu bari babimenyereye kuko bavugisha inyana za kijambere mugabo turiko turagira ibibazo mwino minsi byo kubura ayandi maraso mashasha aza gusimburiza tumaranye ko tuzimaranye hafi imyaka ndwi urumva ko tugeze ku rugero rwa nyuma ko hatezo kuba hamaze kuboneka izindi ziza kuzisimbura mu mwaka weze twarashize mu mahera ya leta ko twabwirizwa kugura ayandi matori yavuye hanze y'amaraso mashasha ya kijambere mugabo dutombora nabi watsindiye isoko arabura amadevize isoko ishirabareziriye ntiyabaye kizizana mugabo nubu dufise ihangiro yuko tihuta tutezwa kubanza kuronka ayandi maraso amatoriyo y'amaraso mashasha ya kijambere aza gusimburizi kugira ngo dusubire kandi tunagure amaraso y'inka ko turabona yuko ego umwimbo w'amata wari wiyongereye mu iyo myaka iheze mugabo buri kuraraba wasubiye kandi gukoroka kuko uko tuzivyaza mu imbuto tuja kwensemina niko nazo nyene zigenda ziratakaza performance zo gutanga umwimbo w'amata byumvikana ko rero tubwizwa kwitegura izi zikaza kuhava izindi zamaze gushika niyo ntambara turimo uko sino ikigo cyo hava gihagarika ko nitwobana ya twensemina imbuto zamaze guta akanovera tacho tubatiko turafasha igihugu tubwirizwa kurondera ibishoboka mu mahera ya leta canke mu badufasha mu migambi ya FIDA no migambi ya Banki Mondiale batuzanira ayo matoriyo mashasha y'amapurisa kugira ngo tutangure kuyamenyereza kuyakoramo imbuto akiri matoyi niho bidufasha tugaruke kubahawe inyigisho aho batwiganira ivyo bungutse mu nyigisho bamazemwo imisi 15 turavye rero ingene igikorwa cagenze tukimazemwo imisi indwigira gatatu igikorwa cagenze neza turashimiye ubushikiranganji na leta y'u Burundi yashoboye kutwitwararika igatunganya ico gikorwa ciza rero twakuyemwo tugitangura ntitwari tuzi ubwo buhinga uburyo bukorwa muga twararose inzobere zabinonosoye ziratwitaho ziradusigurira ziranadutwara kuri tere turabikora tubabona ingene bikorwa ubu rero twaciye dutahura akamaro ko kwimisha ku rushinge birafasha cyane bifise ibyiza byinshi harimwo ibyiza bifatiye kukunguka bivanye n'imitaho umuntu yahora akoresha mu gutunga amashuri mico gihe tugeze kwimisha ku rushinge igitigiri cy'amashuri kiragabanuka ishuri imwe irashobora gusanga itanze imbuto zishobora kwimya inka 1000 icarimwe twebwe kuba tuba tubaye hafi y'abene gihugu bakaba abarimyi borozi kenshi uzawumva bakwituye bakakubwira ati tirega muganga twebwe twarumvise ko ari uburyo bwo kwimisha ku rushinge tijewe ariko ndafise igitungwa cyanje nashaka mu bimfashe mu bwacu usanga mwico gihe ubumenyi dufise ni ntica ntikize kandi usanga n'ababikora siko bari bagwiriye mu karere naho nubundi tutagwiriye mugurumva ubu kubera ubumenyi twaburose hasigaye yuko tuja ku rubuga tukabikora kugira dufashe leta mu mbona kazoza 2040 2060 igihugu cifashe baratwigishije ibintu bitatu nyamukuru byabaye bitatu icambere cyari uko tumenya ukuntu dukura imbuto mu ishuri imwe tukazihingura kugira dushobore kuja kuzikoresha mu kwimisha mu ntara zitandukanye dukoresheje imbuto z'ishuri imwe twitoreye kandi dushimye ikigira kabiri twarize kwimisha ku rushinge dukoresheje uburyo bugezweho turongera turiga gupima inka zifise amezi tudukoresheje ivyuma bigezweho nk'akarorero nka ecography murumva kari uburyo turiko turatera imbere mu gihugu c'iwacu tumaze kuba dukoresha ecography mu gupima inka ifise amezi kare twara dukoresha uburyo bwo gukora mu nda ubwo buryo bwashobora kwihenda ikindi twaciye twiga gukoresha ibindi bikoresho bita amahormone kugira ngo dupime ko ifise amezi nahone mu mwanya muto hagati kuva ku misi 40
itatu gushika ku mirongo ine n'itanu. Aho hose urumva nta muntu biba bitaboneka ku jisho, muga dukoresheje ubwo buryo bwa hormone tuca tubibona. Ikindi twarize nyene kuraba inka usanga zifise nk'ibivyimba mu nda dukoresheje amaboko. Ni uburyo bukomeye cyane kuko si benshi ubwo buryo bamenyereye kubukoresha. Ivyo twavyiga ku nka gusa, twiteze ko mu minsi tuzogaruka kwiga ku ngurube, ku mpene, ku ntama eka n'ibindi. Ubumenyi duhawe ntibusanzwe, ntitwari tumenyereye ubumenyi nk'ubu. Biraboneka ko leta nkozi yitwararitse umworozi, ikongera ikitwararika twebwe nyene, kuko hariho ivyo twahora tugenda tubishitseko tukabura inyishu yavyo. Twaravyumva ko twege twese turaba veterinary, twaravyumva wanashaka no kuvyiga no mu mashure twaravyize, mugabo twari bwace ko kuri pratique ngo tubone neza ivyari vyo, ariko twasanze ari ubuhinga bwiza cyane kandi bworoshe kandi byoroshe no gusigurira abanyagihugu bakatahura ivyari vyo. Koko twari dusanzwe turi abaganga b'ibitungwa, aborozi batwegera bakatwitura bakatubaza ati twarumvise yuko hariho uburyo bwo kwimisha inka ku Rushinge, none ka muganga we n'ibindi bidukorera ibi byo ntiwo bidukorera. Kubera rero twari dufise inyigisho, twari dufise ko ubumenyi buhagije, hanaho twabura n'ivyo twishura umworozi, ariko ubu tugiye kubahimiriza kuko aborozi babidusaba tukabura ivyo tubafasha, ariko ubu tugiye kubahimiriza cyane kuko bifise akamaro kanini ya cyane mu bintu bijanye no kwimisha inka ku Rushinge. Mu gace nsanzwe nkoreramwo aborozi benshi uwo mugambi barawuzi, barumva kwimisha inka ku Rushinge. Gico bonye itegako John Dazi ntibazonangora cyane kuko barabizi, mugabo babura ababibafasha, ababifasha ntibari benshi. Ico bonye itegako nuko jewe nzobafasha kwimisha inka ku Rushinge. Leta ko imaze kumpa ubumenyi nkabimenya neza, nkaba nizeye ko ndabizi neza, ikampa ibikoresho naye ndaja ku kivi, umwimbu uzomeze neza cyane. Sivy'imbeshere ubumenyi twaronse buzotwohereza kuko ni igikorwa cyari gifise abahinga babinonosoye batwitangira atacumenga bisigarije, kandi n'ukuri tugiye dutwaye bagaje ikwiye mu bumenyi kuko twarahuguwe bikwiye, haba mu vyo mu mutwe, haba mu vyo mu buhinga, kuko twakora mu mico n'ukuvuga ngo mu Gifaransa twakora theory iri kumwe na pratique. Nico gituma mvuga yuko aho tugiye gukorera nibaza yuko ico gikorwa kizotworohera cyane mu bijanye n'akazi zo batugiye. Mu vyo twahora twakoresha kuko kumviriza dukoresheje amaboko, kandi navyo nyine bizobana ko n'igikorwa mwakazi kacu kiri imbere koresheje amaboko, kuko ubwo kuboko ku veterinary gukora nk'ukuboko kw'Imana kuvuza indani. Hanyuma gusa ubuhinga bwiyongereye ko dukoresha ama ecographe, ubuhinga bwa ecography muri santé animal ni ikintu cyari gikenewe cyane, kuko hajya umuveterineri n'umuntu uvuga ntafise umutwe ukomeye cyane, nuko twizewe kandi dukora. Ubu haje akarusho naho ecographe yoboneka, ubu turi capable kuyikoresha. Abo bafundi baratekerewe impanuro zizobafasha gukorera neza igihugu kugira dushike kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ibintu bishobora gutuma insemination wayikoze idafata n'ibintu byinshi cyane, bishobora kuva kuri wewe mu inseminateur, ku mworozi no kubikoresho. Ivyo byose utabicakiye ngo urabikurikirana, baza n'imbuto haca amezi 2 ukwezi utarensemina winumye, no uteza kuvuga ati muze mutabeze no mbuze muje kurakoze igikomeye, none ko laboratoire hari mugabo utabivuze aho deje urahombeje, none ko zishatse ipfa cyane urozigumane muri bombo ruzirukankana ku mugongo, uriko wirukankana ibiziga atazotufise kuzurashira. None sivyo twama twabonye, no kuvuga wirukankana ibiziga ucuca kwensemina ibiziga, none hazoca hava mwiki deja baguhaye amahera wataye umwanya n'ibikoresho wavyononye uja kwensemina imbuto zapfu. Ivyo rero nivyo bizobateranya kenshi n'aborozi, kandi wowe ukaguma uvuga ngo none ngo byagenze gute, ukatangura kumubeshe kandi ari ufise imbuto zidakomeye.
imagine kuja inyuma y'inkituru zitatu zine idafata aho hantu je sinosubirayo kandi ukugiye aguha amahera kandi baguma yandika kandi abaha raporo nta bumenyi nuko rero ikintu cya nyuma nagomba guhereza ko ni ikintu cya reportage kirakomeye no kuvuga n'ubu naho muzo bamugiye gukorana n'abarya ivyo uzoba ukoze mwiyondwi bitange bitange kuko ibikoresho babizana umuntu ari ku kivi akona kantu ndabakomeye akagoye ntugire ngo uzoguma uraramye ngo uricaye ngo urarinde bakuzana ibikoresho ari nawe utazogenda babonye n'umuntu n'umwe mwebwe genda aho muherereye abo mwegereye musakumbe bwati ibikoresho barahari umuntu uje gukora hamutangire raporo ku kwezi cyane kundu ati jewe muri no misi ndindiriye ibikoresho cyane muri no misi mwabimpaye maze gukora ibi abenshi rero barindiriye telefone zo muri seni umaze kwensemina zingaye ibiharo byo gutangira mu kabare sivyo ngo je ngumenga maze kwensemina 40 umenga amaze kwensemina 20 umaze kuvukisha inyana zingaye ngo ngumenga zari 10 uri kurakeka wewe umva zibarizo no kuvuga rero wewe ivyo ukora ari mwuga wawe uteza kuba bifise mwikarine ngendana noneho kwatambyisha mwamukora biri mu mutwe kurana no kumenya inka wese menye muko kwezi tubashimire tubemere gusa yuko vuba ibikoresho bishitse bizoca bizabizanye n'ama certificate yiwanyu mugabo kandi ibikoresho mubifise hariya ntimurindire kwacu ukwezi haca amezi abiri genda muce mukorokera ku kazi mugende gukora none ko ubumenye mu bufise kandi abo musanze hajya barazi neza ko mumaze imisi muri formation ahubwo mbere byari byiza yuko baca babake bavuga ati ingo ukivyibuka turabi yuko ukibizi mugabo nico umuntu aguma bahamagara ni mugira umutima w'urukundo mugira umutima wo gufashanya mureke kugira ibintu bya Saturn twanje ntibigipasa imagine nk'ubu gasanga nk'ubu arazi neza ko ari inka zirinze baguma bamuhamagara dogosha droite ibikoresho birahari mugabo ngo hose ndaja kwajaje we ndu yo haja rumwe gute n'abandi twose hari n'abagiye babimenya bavyigishijwe n'abandi bantu ataruko baje gufata formation nk'izi ziwaye ifo yuko rero muba uvere mukuguruka hama mukisanzura mukabikora atabintu by'inzikira birimo kuko umwuga nta muntu awukwaka none gira hari undi muntu muzohava musanga mu nzara avuga ngo je narize insemination bijya bintu mwizibona ari byo gupfa gucakira uko nyene uja n'umwuga urinze rero uvyiga wisanga uri umwe aho uherereye ico gituma uteza kugarda credibility kugira ngo ugume wubahiwe ico kintu nyene mugabo ndazi gushobora gusanga mu ikominari aba veterinary 10 havyize ntimwitwiga bimwe twese mugabo wewe gusa wari wagiriwe ko office akazi mugabo abandi bari mwibarabara mugabo agumara aba veterinary mugabo nta bayenseminateri babiri uzosanga muri kumwe muhagararanye uzobakora kwande ico gituma renda babyantere rero vure mu mwuga mu ufate nkama mwe mugende mukora ibigenyene babigishije bibaye ngombwa mucisha amaso kuvyo mwimuye kugira ngo mugume muvyibuka na yahandi ho ugiye ukabiryamika kuvyibagira n'ubunyene biranyaruka Inka imirima n'ibidukikije Dumungere w'amagara asangiye umurimo ndamuganga kuri nyongo ngavura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.